Yeah, what's good, me people. Of course, my name be Black Dollar Quanta Dollar Company, the MC. Original posted with 257, the master, the teacher, aka the vibe killer, the vibe maker, mzee wa ma content, guys. Urinzo nyumva, urinzo mbona, musanzwe ivyo mubizi, mwabizi ko ari exclusive. Umbonya, I got exclusive. So guess what, guys? Big energy, big energy, big energy. Stand up, stand up, stand up, stand up. KJ, let me be back from KJ Rwanda. 250, stand up, guys. Narababwiye guys, narababwiye ngo imihanda kabisa ikomeza gusha ibintu bikomeza kuba nabi guys. Umuhungu Nyagwayo Innocent canke Yago, muramuzi guys, muramuzi ibintu amaze iminsi akora content arekura bombe ku bantu batandukanye, aho yavuze ku bantu bose bamukoreye ibintu bitameze neza, ariko today ahejeje kurekura bombe ku muhungu bitwa Itahiwacu Bruce canke Bruce Melody, igitangaza. Aramubwiye amaso mu yandi ati mzee utishije bugufi ngo usabe ikigongwe, jewe ntituzobana, uzobibona no gushaka umuryango wawe guys. Kandi ikindi kintu naco, umujama power fisa abajama abafana biwe bararenze guys. Umujama za MTN ubona ivyapa hejuru ngo big energy. Bruce Melody yasikaje kuri stage akavuga ati turirimbiye ahe tugera ukunya amaboko hejuru ati yago big energy. Iboro n'abantu baza ngo ni ibintu bisanzwe, ngo ni ibintu bimeze gute yo guys. Iboro biri serious guys, ifoko muhagarika ibintu vy'imikino kubera ko this guy kabisa abafana biwe ivyo mbona ebana. Bruce Melody kuri stage ntiyayahiye, yaravuga yago, yaravuga big energy, ibintu bigafata indi nzira. So guys, ibintu rega muri hakuza mubitekereza umutima, rero mwibaza ngo ni bya bintu bisanzwe, ni bya bintu bigize iki. Timu ya Bruce Melody, coach Gaye, management n'abandi bose babirimo, mukurikirane kino kintu. Nimba Bruce afise ivyo yakoreye Yago, babiheze basubire kuba umwe, bakore content, bakore byinshi bitandukanye n'andi atari uko kabisa. Bruce Melody wabonye example ya mbere ukuntu yabaye, ibikurikira kabisa ewana birabiriye. So stay tuned, dusubire mu zindi content, kwaro kubarabura me people. Mwanda mukora subscribe, mutavyibagira gakengeri kwa kundi. Yeah.